Turi ku munsi wa kane igenekezo rya ndwi nzero mwaka wa 2021 cutira amakunzi wa televiziyo Renaissance ndabaramukije nongera ndabayikaze muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bari bakwiye gusaba leta gushira hamwe mu kibanza ingingo zibakingira ikiza ca coronavirus bakanakurikiza izo ngingo nakamo kakom ko nakuze umuhinga akaba n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku mugabane w'umunsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Urunani rw'abarundi b'intungane ruratera ivyatsi agacerere leta y'u Burundi rimwo nyuma yigwirirana ryo bwicanyi mu gihugu mwana makuru muraza gukurikirana icegera c'urongoye urwo runani. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho intsinzi ya Joe Biden mu matora y'umukuru w'igihugu yemejwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka kuri uno wa kane ikaze mw'idonido y'ano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'amagara y'abantu. Abarundi ntibari bakwiye gufata minenegwe ikiza ca coronavirus ahubwo barasabwa kumenyesha babijejwe iyo bumvise bafise ibimenyetso vy'ico kiza bakanasaba leta gufata ingingo zibakingira. Ivyo bishikizwa na ko nakuze muhinga mu vy'amagara y'abantu akaba abishikirije mu gihe umushikanganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yamenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ko hatowe abantu 40 banduye ku munsi w'ejo igenekezo rya 6/0. Ni kuraba bwa mbere ko izo ngingo zafashwe impamvu igituma zidakurikizwa kuko zirazwi. Mwibuke yuko ico kiza cagiye kivuga ko ibintu vyinshi mu gihugu haraho bihebeye Imana bakagiha Imana hakaba naho bagishira bakavuga ko atakiriho. Ubu rero abategetsi bashasha baje baracemeza ariko ingingo ziba nkeyi ntitubona ko zikurikizwa nk'uko urwego mpuzamakungu w'amagara y'abantu rubisaba. Ni ukuvuga bakora buhoro buhoro gake gake kandi bidashemeye. Ni ukuvuga hakaba ukuvuga yuko kitari hagati mu gihugu ahubwo kizanwa n'ingenzi. Mugabo ugiye kubiraba n'abarundi basohoka igihugu iyo bagiye mu bindi bihugu haraho bakibatora. Urumva rero ubu kiragaragara yuko kitera kiduga mugabo kitagabanuka. No kuvuga rero twibaza yuko bariho ibijanye no gutunganya ingene ico kiza kigwanywa harimwo n'uburyo bujanye n'amafaranga hamwe no gukwiragiza ibipimo no kugerageza kuronka imigwi y'abaganga b'inzobere bashobora kugenzura mu gihugu cyose yuko amabwirizwa ayubahirijwe. Hanyuma hariho kukigwanya, hariho kugipima, kushira abantu ukwabo bafashwe, kurondera abo bari kumwe, hanyuma ni nabirya bijanye n'isukura kugira ngo bacirinde. Ivyo rero ntitubona ko bikorwa. Ni nayo mpamvu umuntu yibaza ati ngira leta yobibuza uburyo canke kuko ishaka ryo turumva ko babivuga barafite icivugo bati ndakira sinandura sinanduza. Mugabo kugira ngo babikurikize ivyo tubona ko ntibishemeye ahubwo twibaza yuko mbere vyahindutse nk'icivugo ca politike aho kuba icivugo kija mu ngiro. Urabona abarundi bafise ababaserukira bashizeho abo bashizeho batoye bakababwira bati muze muraturabira iki ni kiza abarundi bonyene batokwishoboza. Mugabo ico bomenya nuko ico kiza kiriho kandi kiri hagati no mu gihugu no muri bo kitava hanze gusa. Hanyuma bakamenya ni migambi kucirinda na cane ntibahishe abo babikekwa ko bapfuye canke bagwaye ico kiza. Mugabo bakasaba leta ivyitegezwa kubaha baciye mu mashirahamwe ategamiye leta baciye kubabatwara bakavuga bati tukeneye yuko ico kiza gipimwa ngaha natwe turonke ubufasha turonke aho twivuriza niyo cadutera. Kuko biroroshe gukinga hakuja kuzitira wamaze koneka. Ku ruhande rw'urunani rw'abarundi b'intungane bamenyesha ko ingingo zafashwe zijanye no kwirinda umugera wa COVID-19 zidakurikizwa mu Burundi. Gervais Nibigira icegera c'uburongoye urwo runani asaba abarongoye igihugu c'u Burundi kutanjanjwa kuri ico kiza.
Mushikiranganji ajejwe amagara y'abantu n'ubwanyeho nganda sida yaremeje yuko umugera wa corona wasuye kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi, ariko nibaza ko n'ubundi umugero ushobora kuba uhari, gusa ibipimo bitakorwa kugeza gukorwa kugira ngo baramenye abantu barandura umugera mu Burundi. Rero cyambere cyo nuko leta yafashe nivyo yafashe umugambi yuko uyugwanya cyo kiza, ariko ingingo ntizija mu ngiro. Hariho ingingo zafashe umushikanje ntayo mu gihugu, zangingo zikomeye gose zavuye yuko hoba gutandukana hagati y'abantu bari mu makoraniro rusangi, mu masengero, mu isoko, ahantu hose hakorana abantu benshi. Ariko kuri uyu munsi izo ngingo ntizishobora kudashikwa mu ngiro. Kindi naco kandi hari ingingo yuko abantu bose baza barakaraba aho bahuriye hose bageze, haba ahantu hari amakoraniro rusangi. Ariko uyu munsi ko harimo kudabukirwa gose. Rero bwa mbere ho nuko leta zifata izo ngingo yafashe dushira mu ngiro. Hama kindi naco nuko murumva yuko nk'abantu bavuye hanze usanga harimwo akamwe n'amabwira ngo umuntu haje muri quarantaine. Nuko rero ingingo zofatwa zikaba ingingo zija mu ngiro. Rero birakenewe yuko hoba gufata ingingo zidasanzwe kugira ngo uwo mugera wa corona ugwanye mu gihugu nk'uko handi mu bihugu bariko barugwanya. Hama kindi naco nuko amakuru yozatangwa neza, kubera turabona yuko keshi amakuru adatangwa kwiteza gutangwa. Hariho bavuga yuko abantu usanga bashobora kwicwa n'umugera, aho kizera ko bimenyekana kubera leta yemeze yuko umugera wugwanije. Nikimenya yamenya mu ijambo risozera umwaka ritanzwe umwaka mushasha mu biganiro mukuru yashikirije, yavuze yuko umugera mu Burundi wagwanijwe ku buryo batanuke cancaco kenewe, ko yavuye ko urucanco ruhari. Yemeze yuko n'abanyamahanga atanguza gusaba ubuhungiro kubera bazi yuko ariho igihugu ca mbere cyabonje covid. Nuko yakenewe yuko abanyagihugu abajeje intwaro cane ku nzego zo hasi bohimiriza aho barongoye yuko bomye ko iyo ngwara ari ingwara arakaranda yica, ari ingwara atawitinya kandi atawiyubaha. Bose bakabona yuko uyu munsi bahurikamo kayigwanya iyo ngwara kugira ngo ntizovirandagata igihugu cose. Mu gisata c'umutekano naho ngo birababaje kubona ubwicanyi bubandanya kwiyongera, leta nayo ikaguma mu gacerere. Gervais Nibigira icegera c'urongoye urunani RCP asigura ko ivyo biva ku kudahana gusinzikaje igihugu, ivyo go kandi bishobora gutuma ibintu bibandanya kuba bibi. Kuva mu mpera z'umwaka n'intango z'umwaka hariho ubwicanyi budasanzwe mu Burundi, aho hari imitego itewe cyane ku mabara bavuga bita RN7, aho habaye imitego ibiri mu ndwi gusa. Berekana yuko uyu munsi rero hariho ubwicanyi buraba, kandi ubwo bwicanyi buba mu gihe leta iri kuvuga yuko uyu munsi mu Burundi ari amahoro, ko byose bigenda neza. No mu ijambo nk'uko yashikije byo yuko ahimba kubona umwaka urangiye mu gihe bwose bwo mu mahoro. Ariko rero uravye ubwicanyi bwa mbere ho buva kubera hariho kudahana kwamaze kuba kugaragaza mu gihugu. Habona uyu munsi rero yuko abantu barica bakica abantu bagira ibyo bashatse byose, ariko ntihabe abafatwa ngo bahanwe byakora bisunze amategeko. Uravye nk'ubwicanyi bwabaye mu ntara ya Karusi, aho umuryango wose wahonejwe, aho ushika uyu munsi bavuga yuko abagizi bane batamenyekana, kandi ubwicanyi mabana yo kumaze imisi buvugwa mu ntara zindi za Cibitoke, aho kuva mu nzu zibiziheze amdotogo izika birenga 11 mu nzu zitandukanye. Hama rero tubona rero kindi yaco kibabaje ni ingene leta iri mu gacerere, nta ngingo zidasanzwe iri kurafata bwa yerekana yuko iri kuyagwanya ubwicanyi budasanzwe, aho kubona nko guturiye imodoka bagatwara abantu barimwo. Hama ntibafata abantu bacira imanza muri bavuga zikibiri, aho kubera berekana yuko umunsi ubwo bwicanyi umunsi buhagarara. Nico tumuntu acasaba yuko hoba guhana abantu bakora mabi yose ubwicanyi bikorera mu ntara zitandukanye, nk'abantu bishwe, imitego yabaye, abantu bata mu nzuzi. Ejo rero bashobora gutera ingwane cyane gusumba uko biri. Cyo tumusaba yuko rero leta yohagarika ubwicanyi cyane igatanga ijambo ry'ihumure rivuye ku mukuru w'igihugu, rivuye ku mushangaje intwaro hagati mu gihugu, eka wowe wese afise ishobora kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare mu nyagihugu.
Gervais Nibigira icegera c'uburongoye urunani RCP. Mu rukurikirane rw'ikiganiro ayo nabonye ca televiziyo Renaissance uyo no munsi tubashikiriza igice c'intahe ca Chevino mu Gwengezo yacitse kwicumu mu gihe c'ubwimurwa rw'igihumbi kimwe majana 972 aho yahatswe gutabwa mu kiyaga Tanganyika azira ubwoko bwiwe. Dushize ku bwato kandi zirasubira ziranka izo mpare ti umwana nukuri naho yani bikunda arasigara ngaha yamma mati none ngaha naho yosigara ngaha je nomenye ndamusize hehe basi Imana burya nikitangaza barasubira barisubirako barashira mu bwato turagenda turi hagati mu ruzi kabisa hafi mu masaha 8 z'ijoro saa 9 sinzi agashetani kavyukiyemwo ati mbega hari umwana turi ngaha turi kumwe ngaha tumutwaye hehe iyi ni imbuto mbi mwebwe hari ibintu bidakinishwa nushobora gufata umwana w'imbuto y'igitutsi urukura urayihungisha impari zirasubira zitangura gushasha aho rero uwo yadukana ico kintu niwe yacatangura kandi kunsunikira mu ruzi hanyuma rero burya Imana ikorera hose kandi no muri bose haraheza hibonekeza uwundi mugwi ushigikira bamwe basunikira mu ruzi abana bakwegera mu bwato ico kintu cyamaze hafi iminota 30 ineza irateba itsinda ikibi turabandanya gushika aho hantu hitwa Ikigoma aho turaba ngaho mugabo turabana nabi cyane ujya mu mama baraheza batangura kumwanga kuko abo onya amacuti yari amacuti iwawe umugabo bacha batangura kumwanga mugabo nanje rero ugwanka ruraduga ico nkoze cyose nkubitwa iki nibuka ko umunsi umwe nariko ndasekura umuhini umuntu umwe anseruka inyuma ankubita umuhini wo ngaha mu mutwe ndafise inkovu ndagwa ndaraba amaraso baragukomerekeje mu mutwe baragumbye gutanga amazi yo kwita kuri ubwoko bubi ntivyigeze gutera igikomere cyo gushiramo nawe umugera w'amacakubiri nta n'umunsi warimwe kuko bajya baguma bansunikira mu ruzi nkakwegwa n'abandi jewe ico nakoreyeko arico cantunze nuko nafashe ico ciza nico nashize imbere nibaza ko aho ibintu bigeze dukwiye twese kurengera ibidutandukana na cyane ibintu bifatiye ku bwoko burya turi ubwoko burya nibaza ko igihambaye nuko tworengera gusa tukabona ko umuntu yoshimirwa kuca Mariya abandi yoshimirwa kuca Mariya igihugu. Intahe yose ya Chevino mu Gwengezo mushobora kuyisanga ku mihora yose ya televiziyo Renaissance icisha ko ibiganiro n'amakuru. Hanze y'u Burundi naho inama nshinga amateka na nkenguza amateka muri leta zunze ubumwe za Amerika zemeje mu gatondo ko kuri uyu wa kane insinzi ya Joe Biden mu kibanza c'umukuru w'igihugu aho n'inyuma yaho kuri uyu wa gatatu abayoboka Donald Trump batereye umudugararo mu ngoro y'amakoraniro y'abashinga amateka. Iyo ngingo rero y'abashinga amateka ikaba ariyo ya nyuma yaririndiriwe imbere y'iyimikwa ya Joe Biden kwa 2020 uyu mwaka. Bertrand Ngendakuriyo. Hagati mu gicugu n'inyuma yo kwiyamirizwa n'abatowe ku ruhande rwa Donald Trump icegera c'umukuru w'igihugu Mike Pence yemeje kuri no wa kane intsinzi y'umudemokrate Joe Biden ku majwi 306 ku majwi 232 ya Donald Trump imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu ikoraniro ridasanzwe. Iryo torwa rikaba ritagenze neza mu ntango nk'uko vyari bimenyerewe kuko isinzi ry'abashigikiye Donald Trump bateye ingoro y'amakoraniro ahari ko abiri ico gikorwa bituma gihagarara. Igipolisi kaba caciye gikoresha inguvu n'ivyuka bikoroza amosozi kugira kibashwiragize igikorwa kitoroshe. Abantu bane bakaba ari bo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana harimo umukenyezi umwe yarashwe n'igipolisi. Abo batatu bandi bakaba bapfuye mu buryo butaramenyekana inyuma y'iyo ngoro y'amakoraniro y'abashinga amateka ku munsi wa gatatu.
inyuma yaho hahagarikiwe uruja n'uruza ivyo bita couvre-feu abari mu myerekano bahavuye bashwiragizwa n'abajejwe umutekano. Igihe cy'isaha 12 n'igice z'umugoroba ni umutekano wagaruka kuri iyo ngoro. Iryo koraniro ridasanzwe ry'abashinga amateka ribona kubandanya inyuma y'amasaha agera kuri 20. Inyuma rero yaho abashinga amateka n'abakenguza amateka bemereje mu gatondo ko kuri wa kane ko Joe Biden ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, Donald Trump akaba yavuye yisubira ko amenyesha ko ikiringo ciwe kirangiye, aca yemera kwibisikanya mu kibanza cy'umukuru w'igihugu rizogenda ni kuwa 20. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Ibibazo bibandanya bigwirirana inyuma y'amatora mu gihugu ca Centrafrique. Abenshi mu bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu bariko baranka ivyavuye muri ayo matora. Ku bwabo harimwo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu w'imfata kibanza Catherine Samba Panza ngo abanyagihugu batoye ntibari baserukiwe bikwiye mu matora. Kukaba nkako igice cyahari kubera ayo matora ntiyashoboye kuba kubera umutekano muke. Frank Kaze. Mu turere 61 niho nyene amatora yashoboye gutunganywa itariki 27 Kigarama muri Centrafrique. Utundi 58 natwo nta matora yashoboye kuhabera kubera ibitero vy'abagwanyi bimaze igihe. Mu rwandiko basohoye ku munsi wa gatatu, abo bahakana ivyavuye mu matora bavuga ko kubiyandikishije imiliyoni n'ibihumbi 800 abatoye ari ibihumbi 700 gusa. Bakavuga ko ivyavuye muri ayo matora bidashobora gutuma watoye gutwara igihugu yemezwa muri ayo mabanga. Bakabona ko amatora y'umukuru w'igihugu itariki 27 Kigarama ari kimenyetso ko demokarasi yasubiye inyuma cyane mu gihugu. Muri bo hakaba harimwo wahoze atwara ico gihugu ivy'imfata kibanza Catherine Samba Panza yagiye muri uwo mugwi ku munsi wa mbere. Uwo mugwi ukabugizwe na 10 kuri 16 bahiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ku munsi wa mbere umugwi ujejwe amatora ukaba ari wemeje ko uwahora ari umukuru w'igihugu Faustin Archange Touadéra yasubiye gutogwa ku bice birenga 53% vy'amajwi y'abatoye. Ariko n'amatora agira kabiri y'abashinga amateka nayo nyene asa n'ayazotera ikibazo. Ibitigiri vy'imfata kibanza vyerekana ko abashinga amateka 23 bonyene aribo bashoboye gutogwa kwijana na 40 bakenewe. Abo 23 bakaba batowe muri twa turere 61 habera amatora. Ariko kugira ngo inama nshinga amateka yemezwe hategerezwa kuba hatowe n'imiburiburi ibice 2 kuri 3 by'abashinga amateka bategekanijwe. Ivyo navyo bitabaye imbere y'intango z'ukwezi kwa Rusama, sentare ijejwe kubahirizwa ibwirizwa shingiro nizo cifata ingingo y'ibizokogwa. Ariko rero umutekano muri Centrafrique uguma wunyuka mu gice kinini c'igihugu. Ivyo bikaba vyatumye Papa Francisco asubira gutera kamo ko guhagarika intambara no gukora ibiganiro. Mu gisabisho yagize ku munsi wa gatatu, Papa yahamagariye abategetsi b'ico gihugu guhagarika imishamirano mu gihugu no gutangura ibikorwa vyo kunywanisha abanyagihugu. Arakoze Frank Kaze. Hani naho amakuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya naho utaha.